Rero Pasika y'Abakristo ni umunsi mukuru Abakristo bahimbaza mu ntumbero yo kwibuka ugupfa no kuzuka kwa Yesu Kristo atsinze rupfu na kuzimu. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, mbere ko twaba dusozera rero twagomba tuvuge ngo iki rero, Abakristo rero nabo iyo bariko barahimbaza uyu munsi mukuru, mbega uyu munsi mukuru usigura iki kuri bo? Novuga ngo indangurakintu y'insiguro y'uyu munsi mukuru wa Pasika ku Bakristo ivuga ngo ni kurengana uva mu rupfu ukaja mu bugingo. Imana yacu nidutabare. Passer de la mort à la vie. Kubera iki? Kubera ko Yesu Kristo niwo munsi yarenganye, niwo munsi Yesu yajabutse, niwo munsi Yesu Kristo yasimvye imanga. Twabonye ko mu nsiguro zitatu nkuru zisigura Pasika harimo ijambo rivuga ngo kurengana canke kujabuka canke mbere gusimba imanga canke mu yandi majambo kurusimba. Kubera iki? Abisirayeli igihe bahimbaza Pasika canke bahabwa Pasika yabo ya mbere, iryo joro hishwe ikintu cose c'imfura, baba abana baba abantu bakuze, vyaba n'ibitungano canke n'ibikoko. Ikintu cose cavutse ubwa mbere carishwe muri Egiputa. Ariko Abisirayeli bobo ivyabo nabo nyene ubwabo nta na kimwe urupfu rwabagizeko. Imana yacu nidutabara. Vyasigura ngo rero barusimvye, barujabutse, barenganye. Imana yacu nidutabare. Ryajoro abandi baguyemwo bobo barirenganye, basimvye urupfu, bajabutse hakurya y'urupfu, bavuye mu buja bari bamazemwo imyaka 440 na hejuru, babaye abaja muri Egiputa, bajabukira hakurya mu gihugu c'umwidegemvyo. Imana yacu nidutabare. Ibi rero nivyo vyasigura Pasika y'Abisirayeli, Pasika y'Abayuda. Vyasigura ngo hariho umunsi iyo bariko barahimbaza Pasika, n'abavuga ngo Mana tuributse uyu munsi ko habayeho igihe twajabutse, twarenganye, twasimvye imanga, twasimvye urupfu rwari rugomba kuduhitana, ariko rwahitanye abandi. Two turarusimba, turarujabuka, tujabukira hakurya mu gihe gishasha c'umwidegemvyo, tuva mu buja tuja mu gihe c'umwidegemvyo. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu c'uno munsi, Abakristo rero iyo bariko barahimbaza Pasika baba bariko baravuga ngo umwami wacu Yesu hariho igihe, hariho umunsi yasimvye imanga, hariho umunsi yajabutse, hariho umunsi yarenganye urupfu, hariho umunsi yarusimvye akazuka, akava mu bapfuye. Imana yacu nihimbazwe. Agasubira kuba muzima atsinze rupfu na kuzimu. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu c'uno